Turasubiye kubaramutsa tubaha n'ikaze mwese mudukurikira ku rubuga rwa televiziyo Renaissance uyu n'umwanya w'amakuru mu Kirundi. Amatora yo kwemeza ko ibwirizwa nshingiro risubirwamwo ariko arategurwa n'ubutegetsi bw'Ibujumbura ngo nta kindi agamije atari uguhamba Burundi amasezerano y'amahoro ya Arusha, kandi ngo abanyagihugu bazokwemeza iyo ngingo babishaka canke batabishaka ku gucungura gatwe. Uwahoze ari umukenguza mateka Emmanuel Nkengurutse akibutsa ko Petero Nkurunziza yahisemwo iyo nzira ku gutinya gusubira kunanirwa nk'uko vyamugendekeye mu mwaka wa 2014 igihe abashinga amateka bamwankira ko ibwirizwa shingiro rihinduka kurikira. Bagomba kuzana ibwirizwa shingiro rindi ridafatira ku byo twari abarundi bari basezeraniye Arusha. Ivyo navyo murabizi n'ivyo kumvikana tukabana mu mahoro mu migwi yose igize abarundi, bakumvikana bakabana mu mahoro, bagasangira ubutegetsi, ingorane zose zakahise zigatorerwa inyishu. Ariko ubu rero kubera umwina w'ubutegetsi n'ikibi c'utwara igihugu c'u Burundi, akeneye kugira ibwirizwa shingiro ryiwe azoba umukuru w'igihugu gushika apfe, hanyuma agakoresha ubutegetsi ivyo ashaka. Urabona mu kwica abarundi, mu kunyonora itunga ry'igihugu, urabona igihugu mu makungu carahariwe ivomo, ibintu byose mu Burundi n'ibintu bibi. Nivyo rero bashaka gukora, nivyo ashaka gukora, wewe yirabira inyungu ziwe n'akagwi bari kumwe. Dufise ubwoba rero kuko abanyagihugu nibo yatoye kuja kubaza, kuko babashira ku igitsure. Abanyagihugu baragowe cyane, ubukene burabishe, ingwara zirabishe, hama rero hakaja ko imbonera kure zama zabatoteje. Ntacu umunyagihugu naho bomubaza azopfa kwemerana kugira kizagatwe, ntavyo bemera barya. Turabizi abanyagihugu benshi ntavyo bemera, nta banyagihugu bakunda ko ingwani bagarukamwe. Bari barakomye amashi, baranezerwa babonye abarundi bumvikanye Arusha, bakabona twumvikanye. Ubu rero hagiye kugaruka indwara y'igitugu ibatoteza, ikabiba, ntibateza imbere. Ariko bazopfa kwemera kuko bakiza gatwe, niko bigenda. Ugiye no kuraba igituma yagiye gutora abanyagihugu, ntace mu nama ishinga amateka n'ankenguza amateka. Ni kubera iki yari kubikora? Atinya ko vyahava bimubera nko mu 2014 ari inama nshinga amateka yamwankiye guhindura, iramwangira guhindura ati ntuhindura amasezerano, ntuhindura ibwirizwa nshingiro rishingiye ku masezerano y'amahoro no gusubiza hamwe kw'abarundi. Ubu rero n'ubu yabitinye, naho inama nshinga amateka yuzuyemwo abantu biwe, abayoboke biwe mu matora y'iterabwoba yagirishe mu 2015. Hariho abavyumva yuko uyu mugambi wo guhindura ibwirizwa nshingiro atawushingiye, ataneza uzozanira igihugu. Arico gituma abashinga amateka batari bake buhavuye bavyanka bakavyiyamiriza. Ariko bagiye guhenda abanyagihugu, bagende batore kubwoba ko atakundi bobigenza kugira bacungura gatwe imbonera kure ntizibaca imitwe. Akaba hamagarira abarundi bose ko batotora ego kugira ngo amasezerano y'amahoro ya Arusha aboneke, eka ngo bemeza kandi ko bashigikiye intambara mu Burundi. Emmanuel Nkengurutse aranibutsa kandi ko mu bikoresho vy'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza harimwo umugwi w'igihugu ujeje gutegura amatora seni. N'ubunyene kurikira Emmanuel Nkengurutse. Kwama dusaba yuko ayo masezerano y'Arusha atokugwa mu ibwirizwa shingiro, tugasaba abarundi bose bakarya umutima amenyo, bakazovyanka, bapfe kuraba barabe yuko bovyanka. Utazoshobora bareke kugenda, ntibitabira ayo matora, bagendaho bapfe kugira oya. Ariko bizontangaza naho bogira oya, irya seni urya mu gushinzwe amatora n'abayoboke iwe n'abantu biwe bakora ivyo abasavye. Naho botora bati oya, bo bazohava babihindura muri ego 100%.
ubwo naho abanyagihugu bose bakuja gutora akagenda nk'umwe kwijana canke 200 kuko abo ntibaba bakwiye kugira ngo ikintu gihinduke cyane nk'ibwirizwa shingiro bazohava bavuga bati haje gutora 100% kandi 100% ryatoye ego ko atawuzoba abihinyuza ngo abirabe atamugambwe utavuga rumwe na leta uriho ata bamwe abanyamakuru bigenga bariho ko ataba abandi societe civile iriho oya bose abari hariya yarabafashe ku nguvu arabatwara ku nguvu bakiza gatwe bamwe benshi bakiza gatwe bakapfa kwemerana kugira ngo barabe ko buca. Amakuru twabateguriye n'ubu arabandanya ingingo yo kugara ibiro by'ubuserukizi bw'u Burundi mu gihugu ca Norvège isigura yuko imigenderanire y'u Burundi n'ibihugu bigize akarere ka Scandinavie ko ari imigenderanire yifashe nabi. Ivyo bikaba bisigurwa na Ambassadeur Leopold Ndayisaba yahoze aserukira u Burundi i Roma mu Butaliyano. Kubwiyo ngo nibisanzwe ko u Burundi mu kutubahiriza agateka kazina muntu buca butakaza ubucuti n'ibihugu bishigikiye amahoro n'agateka kazina muntu kw'isi. Ambassadeur Leopold Ndayisaba tukaba twamurose ku murongo wa telefone. Mu bisanzwe ibintu by'ukugara cyangwa kugurura ambasade mu gihugu iki n'iki biva cyane ku migenderanire icyo gihugu bifashe iyo ngingo y'ukugara cyangwa kugurura bifitaniye n'icyo gihugu n'icyo bifuza gushikako imigambi yabo. Icyo rero uko tubibona mu bisanzwe ibihugu uko ari bine byitwa Scandinave, bijya bihugu uko ari bine ni kuvuga Norvège, Finlande, Denmark na Suède, ni ibihugu byari bikomeye cyane ku byerekeye ibijyanye n'agateka kazina muntu hamwe n'ibintu byo kugarukana amahoro cyangwa gushyigikira amahoro mu bihugu byacu na cyane ibihugu byo muri East African Community. Nibaza rero yuko kubera iyi politike Burundi bumaze n'iminsi atari nziza cyane na cyane ku byerekeye ibintu bijyanye n'agateka kazina muntu, nibaza yuko ko Norvège ishobora kuba itigeze na gato yerekana ko ishigikiye politike ihari mu Burundi. Ni kuvuga umwambasaderi aserukira Burundi muri ibyo bihugu arashobora kuba yaragerageje kugerageza kwerekana ko ibintu byifashe yuko biragenda neza, ariko bobo bakaguma babona ko atana kimwe gihinduka, ugaca usanga ntabwo bigera berekana na gato ko bashyigikiye politiki y'u Burundi. Icyo gihe rero birumvikana yuko igihugu gica gitangura guhesha kugira ngo kirabe yuko politike yacyo yerekeye gufashanya n'ibindi bihugu na cyane icyo gihugu ko atari ibintu bishyira imbere cyane. Ubu kenshi na kenshi icyo gihugu nk'Uburundi ubu tuba turavuga gica cyane gishyira politike yacyo mu buryo kiba kirihutira ubwo nyene na cyane mu bihugu kibona kiriko kirahendahenda mu byerekeye imigenderanire buke. Mugabo tubiravye no kubiraba turetse n'icyo gihugu cyonyene, nibaza yuko politike ya kooperasiyo y'Uburundi n'ibindi bihugu na cyane ibihugu bya rutura by'Iburaya murazi ubu ntabwo ari ikirenga na gatonya kubera politike tumazemo imyaka ishika 3 imeze nabi cyane. Mu makuru ajanye n'igisata c'impunzi naho mu gihe buca duhimbaza umunsi mukuru wa Noel, ikigo Maison Shalom catunganije kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 22 Kigarama mu mwaka wa 2017 igitaramo ku bana bimenyereza hamwe n'abavyeyi babo. Intumbero kukaba kwa ruguhimbariza Noel hamwe nk'uko vyashikirijwe n'userukira imbere y'amategeko kigo Maison Shalom, akaba nashima cyane kubona abavyeyi bahunze basangirira hamwe n'abana babo mu bigo vya Maison Shalom. Ikaba ari inkuru tubaza mugenzi wacu Rodrigue Ndikumwana. Mu ntumbero yo gusozera umwaka wa 2017 ikigo Maison Shalom kuri uyu wa gatanu cyagiriye umunsi mukuru wa Noel w'2017 ku bana bose bato basanzwe biga muri ico kigo, abo bita mu gifaransa crèche, bari kumwe n'abavyeyi babo. Uyu munsi mukuru ukaba
ari n'akaryo ko guhuza abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda no gusangira bike ico kigo gisanzwe gifise. Umviriza userukira ikigo Maison Shalom umufasoni Margarita Baranyitse. Umusi mukuru wa Noel n'umusi mukuru w'ibibondo, n'umusi mukuru w'akanyamuneza. Imana yigira ikibondo kugira ngo itwigishe kwicisha bugufi, itwigishe kandi nuko ari Imana rukundo. Yaradukunze gushikaho ishaka gufata n'umubiri wacu ikicisha bugufi, ikigira umuntu kugira ngo twebwe tube natwe abana b'Imana. Rero nashatse ko no muri ubu buhungiro nyene, kuko twafashije abana, mwababonye bajya abana, ngo abo bana ntibavyibagire, n'abavyeyi ntibavyibagire kugira uwo munsi mukuru. Kuko iyo umuntu yibagiye kugira umunsi mukuru, yibagira no gukundana. Kuko umuntu ahava akigunga akagira agahinda. Rero nico gituma twashatse gutuma ko aba bana barerewe muri kigo Oasis of Peace cha Maison Shalom, ko itunga dufise rikuru, itunga dufise nibi bibondo. Kuko mu Kirundi babivuga ngo inka mu guhona zihera mu ruhongore. Uyu munsi mukuru wo guhimbaza Noel y'ibihumbi 2017 ukaba washimishije benshi bawitavye, ndetse n'abarezi bajejwe abana muri ico kigo bakaba baryohewe no kugene nabo nyene bashimiwe kubona ikigo Maison Shalom kibona agaciro bafise muri ico kigo. No munsi ndaryohewe no kubona batunganije ibirori nka bije anye, hanyuma ba mama national agatako akatwiyumvirako ntavyo twari turindiriye, yadutunguye umugani w'abanyarwanda. Twaryohewe no kubona yatwiyumviriye ko Imana imuhezage. Margarita Baranyise agasaba abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Burundi kwibohora mu mitima yabo, bagaserura ivyumviro vyabo ku mugaragaro, kuko ineza ya mitsinda ikibi. Akakamo ndagatera n'abahungiye Kongo, n'abahungiye Tanzania, Uganda n'ahandi hose muri Zambia, n'abahungiye hagati mu gihugu, kuko kenshi twibaza ngo abahunze bavuye mu gihugu cy'u Burundi. Mugabo jewe abo ndirira cyane nabo bahungiye mu gihugu iwabo, basigaye bagenda bunamye, basigaye badashobora no kumwe batazogira n'umunsi mukuru wa Noel, kuko badashobora kuvuga ikiri ku mutima, badashobora kwerekana gahinda bafise, badashobora no kwerekana kamwemwe bafise. Abo bose nagomba ndababwire kujya umumarayika yavuze aje akabonekera bungere, akababwira ati nimuhumure, umwami w'amahoro yatuvukiye. Rero uwo mwami w'amahoro ari uwo ako kana Yezu. Barundi kazi bibondo mwese mubimenye ko umwami w'amahoro yavutse, nimugira gahinda. Nguwo umuco wavukiye mu mitima y'abarundi bose. Nako na kwa kundi Herodi yagerageje kwica kana Yezu, bikanka kagandagura abana isinzi barenga ibihumbi kugira ngo akuremo nako kana Yezu, atabishoboye. N'ubundi nta numwe ategerezwa kudutera ubwoba. Uwo mwami Herodi uko Yezu yamutumye kakamubwira ati genda ubwire irya mbwebwe, nuno munsi nzogira ibitangaro. Nivyo dushaka kubwira abantu bose bibaza ko bashobora kudutera ubwoba. Nta bwoba rero barundi mwese mumenye ko umwami w'amahoro azodutahana iwacu tukagenda twishongora. Uyu munsi mukuru wateguwe n'ikigo Maison Shalom cyo guha abana bato bari kumwe n'abavyeyi babo Noel nziza y'ibihumbi 2017 ukaba wabereye aho ico kigo gisanzwe gikorera Kicukiro ku gasozi bita Oasis Dope. Nayo ku ruhande rw'umuyobozi w'iryo shure ryo kwimenyereza, umuyobozi waryo Uwera Florida asigura ko bagize ingorane bagitangura zifatiye ku bwinshi bw'abana, ariko ko uko imisi igenda ariko bagiye barabitorera inyishu.
akanashimishwa ko abo bana bagiye baratera imbere uravye ubumenyi bari bafise bakiza kwimenyereza. Tumukurikire. Imbogamizi za mbere urebye ni nka emplacement y'uburyo ki encadrement igenda. Programme turayifite yego, ariko kushwazisa abarimu, kushaka kubumvisha ko ari volontariat bagomba gutanga nawo umusanzu wabo kugira ngo abana bafashwe. Ababyeyi bashaka kuzana rimwe abana kandi nta buryo ufite bwo kwankadira bose icyarimwe. Iyo triage rero nubwo no kubashyira mise en place urebye nicyo cyari kibazo urebye cyonyine, ariko ubundi nyuma la fin byafashe ritme nziza bigenda neza. Ingamba zihari nta nukuranforce ibyo twatangiye, hanyuma nk'abarezi tukareba uburyo tuperfectiona noneho ireme ry'ubuzi duheraho bageze, kuko bagiye bazi gusoma, bagiye bazi nibura kwandika imirongo iberamye ihagaze. Maintenant deuxième trimestre ugomba kwandika U na A na E, alphabet du moins les nombres, ibintu byinshi mbega bakamenya ku chapa, drawing and counting gutyo. Nero ngaha turangirije amakuru twateguye kubashikiriza, tukaba tubashimiye mwese mwafashe umwanya wo kudukurikira, tukazosubira ku isango rizokurikira.